Site y'igihugu kimba ubutare bwa titane na lithium. Umwana agomba lithium yinye bayiguye ko nka deshi ko titane iri munsi. Titane iri munsi kugira bayishikire babanza gukura ko ibiri hejuru. Ibi rero biri hejuru nivyo rero bariko baregeranya. Twasanze rero amabuye ari hejuru arimo coltan kandi akajamwo na lithium. Hano kwerekana ko agataka ko Burundi kuzi mu butare. Kwegeranije hafi matoni 1500. Yasati mashezi gashazikuramo coltan. Kuga harimo coltan. Nga harimo coltan. Ego. Mashine zizoza zirabimena byose. Ni AI sorting machine. Chazi tora lithium zigashira coltan. Umva rero murabonye ko ibikorwa byo kwimba bibandanye kandi turiko twizera yuko umwimbo uzoca wongerekana. Anye ni societe Sonareke irikirimba ni societe y'igihugu kimba ubutare bwa titane na lithium. Umwana agomba lithium yinye bayiguye ko nka deshi ko titane iri munsi. Titane iri munsi kugira bayishikire babanza gukura ko ibiri hejuru. Ibi rero biri hejuru nivyo rero bariko baregeranya. Twasanze rero amabuye ari hejuru arimo coltan kandi akajamwo na lithium. Isigura ko nabwo nyene n'ubutare. Hano kwerekana ko agataka ko Burundi kuzi mu butare karimo ubutare gusa. Kandi rero uno munsi rero ko tuyumvira ingene dushobora guca tubibyaza umusaruro na cane cane ingene dushobora kubihingura kugira ngo dukuremo uburyo bukwiye. Nabonye umusozi bazohava bawusitura buke niveau par niveau. Nako hasi hari n'abariko barimba bakomenagura amabuye kugira baze barakuramo madeshe n'ubutare nyabwo. Isigaye rero nibaza yuko twizera yuko Sonareke izoca ibandanya yongereza umurindi. Batweretse kare mu gatondo ibikoresho bizofasha kugira ngo bihingure titane dushobore kugira separation. Titane ikaciboneka ari yonyene hanyuma madeshe akaja ukwayo. N'ubu rero kubijanye n'ubutare bwa lithium tuzora bukunge navyo nyene tubuhingura kugira ngo ubutare dutware ntidutware ubutare buri brut mbwa dutware ubutare buri raffiné buhinguye. Ibi rero biguma biri mu rwarukurikirane rw'ibikorwa bwo guteza imbere igisata c'ubutare kugira ngo ejo igihugu kironke uburyo bukwiye bushobora kuza gusahiriza mu bikorwa bitandukanye umwene gihugu nawe nyene ashikirwe. Gira kubisigaye ngira ngo cha tugenda hamwe kuri ntuze stock kuraba rero mwimbo gerogenda ubutare maze kwegerana. Mbwa mbajije deje aha anye muri ko muragereranya harimo ubutare bungana gute ngaha nyene kuri site de preliminaire yakoze. Nturaheza ivyigwa ntitwaheza ivyigwa gusa ubu turamaze gushikira aho ubutare donc rochemere twarashikiye ari ya lithium, titane, coltan na casterite byose biba biri kumwe. Rero hatu nk'ubu tuko turimba lithium duhejeje tugenda dutora na titane aho rero tuzoshikira kuri titane nziza tugaca twigwiza umwimbo. Ariko n'ubu umwimbo ni mwiza cyane nta kibazo. Tumeze neza muraza kubibona aho tugiye. Amakonenere ni menshi kuko buri munsi turaronka itoni 100 itoni 200 zimbwa buri munsi. Hanyuma icerekeye ibijanye nuko aha hantu mwaheza guhakora muzoca muhatunganya neza kugira ngo mu gihe ubutare duhejeje kubwimba bisaba yuko umuntu acasubiriza kugira ngo ibidukikije navyo nyene ntibihabe bibangamirwa. Abahinga bo muri Sonareke twazanye baratugiriye ivyigwa bikwiye ku buryo nko kuri iyi site duhejeje kwimba lithium na titane tuvuza ko izoba site touristique nkuko twagiye kubiraba mu bindi bihugu muri Afrika y'Epfo, mu Burusiya. Ama site bimvye mu butare kenshi usanga bagize ama site touristique. Mu minsi zangaha tuzohatunganya neza ku buryo azoba ari bibanza ratiro by'igihugu. No munsi rero twagize ibakwe
ryo kuza ngahe rero Bukenyanyana kugira ngo dutanguze icese tubandanye muri rwa rukurikirane rwo gushora ubutare ku mugaragaro. N'umunsi rero dufise umwimbu twegeranirije hafi ungana amatoni 1,500 harimwo amakamyo angana 60. Ubwo butare rero bugizwe n'ubutare bwa titane n'ubutare bwa lithium bwimbwe n'ishirahamwe rya leta rya Sonarek riri kumwe n'urundi rwaruka. Ubwo butare rero bweganirijwe hafi mu kiringo c'ukwezi kumwe. N'umunsi rero twashoboye gushika no kuri site, turabona tuti aho bariko barahingura, aho bimba ubutare harimo ubutare bwa lithium n'ubutare bwa titane, harimo n'ubutare bwa coltan. Ubwo bwose n'ubuje kuramira igihugu, kuramira abarundi n'Uburundi. Mu gatondo twabonye ko hariho amamashini amwe n'ama equipement tumaze gutumako. Ayo ma equipement nayo azofasha guhingura. Uno munsi rero nubwo turiko dushora ubutare budahinguwe, uburyo buvamwo nubwo dukoresha kugira dushe dukoresha ibikoresho, tugura ibikoresho bica bidufasha kuronka ingene dushobora kuhingura ubwo butare, kuko ubutare buhinguwe bufise agaciro kanini gusumba ubudahinguwe. Ibi rero tuguma tubikora mu rukurikirane rw'ibikorwa n'icubahiro umukuru w'igihugu yadushinze, kandi tukipfuza kongereza umwimbu w'ubutare. Uwo mwimbu niwo uzoshobora kuduha amahera y'agaciro. Aya mahera azotuma n'ibi byose ibibazo dusanzwe turimwo vyikena cyane cyane by'amahera y'agaciro, aya mahera mva makungu ashobora kuboneka ku bwinshi, agazoshobora gufasha igihugu gutera imbere. Murakoze. Mbe mushorera hehe ni bande abaguzi babwo uno munsi muvise nk'ubutare bwa lithium na titane ni bande uno munsi? Ubutare aho tugiye kubushora ni mu mihinga itandukanye. Ahanini ubusanzwe aho dukunze kubushora ni mu Bushinwa. Bwa nkuko nabivuze hariho n'abandi baguzi tumaze kuronka cyane cyane mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'abandi turavugana nabo mu Buhindi, nabo nyene barifuza kubugura. Donc abasanzwe babugura ni benshi, hariho n'ibihugu vy'Iburaya vyifuza kuzogura buno butare. Ngico twifuza kugurisha budahinguwe, dushaka kubihingura ngaha anye, dushoboye guhingura buno butare tubukoremwo n'ibikoresho bitandukanye, hanyuma dushoboye guca dudandaza hanze y'igihugu ibi cyo no kwita ama produits transformés. Kujana gushora umwimbu uhinguye mumaze umugambi ugeze he kugira ngo dushobore gushora ubutare butandukanye buhinguye uretse titane ndetse n'ubundi bwoko bw'ubutare? Ego turiko dushamwe ingufu kugira ngo ubutare bwose twimba tubuhingure. N'umunsi twatangiye n'ubutare bwa titane, hariho n'ubutare bwa 3T, cyo no kwita coltan, wolframite na cassiterite. Nabwo nyine turifuza kubuhingura. Turafise umugambi wo kugira ico no kwita laboratoire yerekana ukungene iyo uhinguye coltan haravamwo ubutare bwa niobium n'ubutare bwa tantal, tukerekana ibice bigize na tantal, ibice bigize niobium. Ivyo biradufasha kubera ko tuje tumenya ubutare tutwaye ubwaribwo, ubutare dushoye ubwaribwo. Ibi rero biri mu migambi, ibi ni intango. Uko tuzoza turashora nuko tuzoza turagura ibikoresho. Turizera yuko mu kiringo kitarenze umwaka canke imyaka 2 atabutare budahinguwe tuzoshora hanze. Mbega iyo mubugurishije ku mugaragaro nk'uko mugahamagara n'abamenyesha makuru, haba hari intumbero muba mufise kugira ngo mushoho idusigurira? Ego karisigo byahora bigenda ntitwamenye n'ingene bushobotse, ariko intumbero ya leta ikushaka umugaragaro ingene yo bari intumbero nyamukuru nuko abene gihugu abarundi bose bamenya itungo ryawo. Itungo ni ubutare dufise, ni umurima weze. Iyo rero twimbuye ukaja kubushora, umwene gihugu wese, umurundi wese afise uburenganzira bwo kubimenya, bwo kumenya yuko ejo canke hirya y'ejo buno butare buzogirira akamaro abarundi mu kubaka amabarabara, mu kubaka amashuri, mu kugura ikitoro. Ibi vyose ni kugira ngo tuvyerekane kare. Nivyo
twaratushora ugasanga tushoye ntitubimenye nguno munsi ejo tukabona ntihagira ikihindutse bazogira ico batubaza yego ni kugira twerekane tuti ibikorwa biriko turi ku kivi ugwaruka ruri ku kivi abene igihugu bari ku kivi ubutare turiko turawushora ejo turizera yuko azogira izohinduka mu gihugu kugira ibintu bitera bije imbere duherukanye n'icubahiro avuga ibijanye n'umwimbu maze kuva muri ubwo butare mu bijanye n'amafaranga no munsi twaba tugeze he umwimbu wose umaze kwimbura no munsi twerekanye ibitigiri bingana 1,500 n'amatoni 1,500 ubutare sibuke muga turavye kuva mu kwezi kwa mbere gushika kuno kwezi turamaze gushora hafi ibiro hafi ibihumbi 2,500 hafi amatoni 2,500 bisigura ni ibiro imiliyoni 2,500 z'ubutare tumaze gushora yego iko biraza buke buke n'ubu turacari ko turegeranya kandi ibi byose ni kubera ko tukabikesha nyicubahiro mukuru w'igihugu we yadushitse ku kivi turiko turimbura kandi turizera yuko umwimbu uzokongerekana kandi uzofasha kuramira abarundi n'Uburundi sagaseseshwa rumuri uno munsi abarundi baranezerwa cyane iyo babonye ubutare bwiko buragenda abenshi bakibona bitangiye kuja officiellement barabinezererwa cyane gose ariko uno munsi kumbure barabona bugenda kongera bugaruka abenshi bakabona bugiye bakiruhutsa atahwi kumbure cya gitoro kiraje ndihe abarundi bo kwizera byavu ico abarundi bo kwizera vuba nuko iyo ushoye ubutare birafata umwanya kugira ngo ushoye kuronka uburyo buvamwo kuko tubushora aho bushitse bakamanza kawusuzuma nabone mu nyuma bakaca bongera bakaca barungika uburyo uno munsi rero uburyo bwa mbere nk'ubutari dushora budahinguwe twifuza kugura ibikoresho ama équipement de transformation ico kintu gikuru mu nyuma nitwamara gutransforma ni naho tuzohava turonka rero ubutare buhinguye buri transforme ubwo rero ufise agaciro kanini cyane aho rero niho tuzoca tugira igihinduka buke buke mugabo nitwibaze yuko ibintu bica bihinduka mu kanya gatoyi me ibintu biriko birategurwa ni integuro ni strategie turiko turakora kugira ngo ejo amahera yinjire ku bwinshi mugabo hariho intango iyi ni intango turimo kandi turizeza abarundi yuko ibintu bizogenda neza vuba cyane